bavyeyi ndabahanuye abana banyu nibakure ku rugamba ntabwo bazoshobora. Bavyeyi babaje abana bariko barapfira ku rugamba, ngiyi CNDD-FDD iri ku butegetsi, ngiyi Paripehutu FNL, ngizo za Florina, ngizo za Paripe Agakiza, za yari imigwi myinshi Rwanda, nta mugwi n'umwe, kandi bose bagwanya leta imwe ari imigwi itandukanye, ntibigeze bafata igihugu, ntibigeze bafata igihugu. Biragoye gutsinda leta. None gama abavyeyi ntimwabibonye? Mwabavyeyi ntimwabibonye? CNDD-FDD ntiyigeze itsinda intambara, Paripehutu FNL ntiyigeze itsinda intambara, reka n'irya migwi yose vyaranse. Kandi twari tubuze n'ibihugu bivuye biti genda tuzobashigikira, ariko vyaranse. Leta ni leta, abavyeyi mwe, leta ni leta. Ishobora gutsinda abantu 15 16 ibikunda. Turabahanuye rero, ntabwo umunyapolitiki azokoba kuvugira kuri mikoro gutya ngo abahanuye mwabavyeyi mwe nk'uko ndabahanuye, kandi bimvuze nta wundi muzokumva azoshobora kubabwira muri amajambo ariko nawe ni jewe ndavyubahutse, nanjye ndavyubahutse. Nimba inkotanyi zaratsinze mu Rwanda, bijya byajaye na kijya gihe, uyu munsi ntibigishoboka. Bavyeyi dusangiye kurera, bavyeyi dusangiye kurera,